ariko ico nogenda nashikirije ndi ngaha imbere ya mwebwe mwatowe n'abene gihugu nuko umuntu wese ari ahantu yatewe n'umwuzurira wese yitegura kuba delokalize kandi aho leta izomutwara akajaho nyene. Icyo ndabasabe nk'abatowe tucumve kumwe, abantu baguma bizitirira mu gatumba ngo niho bavukiye ngo niho bataye uruzogi ngo nibindi nibikunda. Leta iteza gukingira abene gihugu, bajya abantu bose dutegereza kuba delokaliza tubatware ahantu bari mu mutekano atamaza zosura kubatera. Ibyo kuvuga ngo akaboga ngo kwitanganyika akaboga Burundi ni buto kazobasanga aho tuzoba twabonye hari umutekano twabatwaye. Ntihagire usubira kuraba yuko 2025 agiye gusubirayo atangira kuvuga ngo yamajuzo banda yahombye. Aho no mutekano w'umwene gihugu kandi naho nyene tutabikoze naho nyene yo bari non assistance à une personne en danger, iyo nayo irahanwa na code penale y'igihugu cyacu cy'u Burundi.